mbabarira sheri mbabarira naveteye ubu kabaye mutwe nataye ushima vyahaye ndijya umuhari nkashaka gusubiza ibihe inyuma ngasanga nibomye kubera atari sinema simbona yundi mukobwa nokunda nkawe ushima ntayo nje ko bakabaye kuko noba mbaye umwana yatawe nanye najushu barira uribuka yuko Yes, mesdames et messieurs les fans de Jérôme Hakizimana Isanganiro, bonjour, bonsoir selon l'endroit d'où vous nous écoutez. Nagarutse, yes, nkuko bisanzwe ni Jérôme Hakizimana Isanganiro, ntangura ndabaramutsa mwiriwe canke mwaramutse bivana naho muri ko muradukurikira muherereye. Uno munsi rero nje ndakuzaniye iki muri kino kintu gishasha. Yes, nkuko byama reka ntangure ndagusaba ko wogira subscribe canke sabone wewe utarabikora, hanyuma wowe bikoze naho ndagushimira kugira ngo tubandanye tuboneka ko tudatamba twirorera kuri no chaîne ya Jérôme Hakizimana Isanganiro. Ibikorwa byiza nk'ibi bibandanye bishika kure na cyane kubakunda umuziki Rene Romane ndetse n'abarundi bose n'amakungu muri rusangi. Nuko rero ngiriye ko neza na neza uno munsi nje kukubwira inkuru y'abasore babiri bari bagize umugwi Indimu mu myaka wa 2011 n'imbere yaho kubandanya gushika ingene byagiye birakurikirana niyo barubu kuko benshi bibaza iyo bahereye. Nimba uri umufana rero wa Sabi, indirimbo yisi inkuru y'ukuri urayizi, iyo ikaba yari korabo n'umugwi Indimu hari muri 2011, imwe mu ndirimbo zibiri za mbere za Sabi zatanguye kumushira habona. Bagira bati aba n'Indimu ibiriza eheraba baza kwifuka ryanje arisanganya gigendera kuko je birandengera abiraba bigasiga bigasoba ibyo shite nibishika birasiga iyo ndavye ivyashikira iri muto no buduhura narava hakurya no hakurya no hakuno ivo nivano nibura jitegereje ariko nibutse gutanga adiwe nanjye saba. Benshi mwarabakunze kuko babikora neza, umwe arapa uwundi ahibongoza. Numugwi Indimu wabandanije vyifatamwo neza ndetse uranashika kure muri ico gihe. Mu mwaka wa 2011 muri Munyonyo abasore babiri basohoye indirimbo bise Sinihenze ndetse banasohora iyo bise Ico Kumpa. Indirimbo yageze kure no mu gihugu hagati hose irashikayo, ikaba yari yerekeye umusore yariko aradraga inkumi ahereye ku kwidondora agira ati mukobwa mwiza urushiriza negabiri gato ico nkwibariza mbega witwa nde? Nitadori. Ukabahe Ikiriri. Nawe witwa nde? Ico Kumpa. Ukabahe Aitwa Noshima. Umva nkubwire Bevin kindaza nicaye si nturakabiri nk'abandi si be nkimenya ushure nk'abandi wi kene sime nk'abandi urukundo gukunda yewe mbere bikabije kuko ubaye uwanje vyisi noba mpejeje oyo ubaye uwanje noba ndabirangije naco noba sigaje Ico Kumpa. Ni Indimu kandi mu ntango z'umwaka wa 2013 basohoye indirimbo yitwa Barababeshera, basa n'abariko baradefenda abigeme ko ababita ko arabasuma bababeshera atari byo namba, nayo yarakunzwe iranashika kure nubwo itari ifise amasanamu. Nayo mu mpera z'umwaka wa 2013 baba barekuye iyindi song bise Wabaye iki, banegura inyifato mbi z'umukobwa yataye ishure yigemura ku mugabo ariko biheza birangira nabi. Babikora gute? Wabaye iki kukare warigiza mbona waranahindutse Wabaye iki
usigaye wera kuzuba gatukura karwari igikara wabaye iki washikiwe n'ibiki ukiri muto gutyo ngo ubiciro ry'umugani ukigemura utabanje gukobwa ariko gate kumuvyeyi yavyaye umukobwa kishinga ukavetera ukiveteza ukibagira future. Eka no mu mpera za 2014 barasohoye indirimbo bise Mbabarira aho umusore yaba ariko arasaba ikigongo umukunzi wiwe ku makosa yamukoreye. Yumviriza kurikira Rakadis siyo mico yanje siyo ngeso yanje nakankiye mu buje sivyo vyiwanje buje namana ntajyo vyirinda ntajyo vyirinda bishika ntabishaka Mbabarira girl singisubiraje ntego neri buye umunsi jewe nunge gukora ndakogwa guhara kuvanga nubahuka gukora maroregwa uvanga usaba ikintu nihanganire basijya nyuma maze ninongera uzokirera umva inyuma. Numugwi ndimu tutasubiye kumva no kubona baduha bishasha benshi rero gushika ubu bakibaza iyo uwo mugwi wari wifatiye imitima ya benshi waroye. Narabemereye ko jewe Jerome Hakizimana Isanganiro ataco ntazokora ku bwanyu umusesanguzi. Bimwe mu byo nashoboye kuronka nuko abasore bakijijwe niyo mvugo ikunze gukoreshwa, ariko rero bo bakabakirijwe mu idini rya Islam. Erega no kuririmba barabandanije, ariko bakaba babandanije baririmba indirimbo zo gutazira Allah. Ikindi mwomenya nuko n'izina bahinduye, aho nashoboye kubona indirimbo zabo zinyuma yo gukizwa bandika ko zaririmbwe na ex indimu Baldwin Bilali. Zimwe muri izo ndirimbo iduharire Allah tusamee kwa madhambi tusijuayo, Allah tusamee astaghfirullah, Allah tusamee kwa madhambi tuyajuayo, Allah tusamee astaghfirullah. Hari vakubuto rimwe na rimwe bukatugira gito, hari n'ibindi biva ku bukene ibindi bikava ku mikoro tukiyebura handi tukiyemera imvoni nyinshi, hari tituka y'ubuntu riva ku gukunda ibintu, hari naho twibagira wa munsi w'urubanza. Allah duharire kuvyo dukora tutazi, Allah duharire astaghfirullah. Mafanikio din kamili ndo mafanikio, din kamili ndo mafanikio. Ingawa tunapuzia, ingawa tunachukulia kawa, ushindi uko pale pale ulokuwepo toka enzi zile, enzi za manabii, enzi za mitume alayhim salam, ndo walokuwa na ni vyose niwe yishu ya vyose, niwe nsinzi ya hose. Allah ni vyose, Allah ni vyose, ni mushobora vyose, ni muremyi wa vyose. Allah ni vyose, Allah ni vyose, niwe nyishu ya vyose, niwe nsinzi ya hose, niwe nyishu ya vyose, niwe nsinzi ya hose. Umufiza hari hose yamana nsinzi muri vyose, niyigera yihebura na niyemera mu bibazo arihangana mu nyishu na hagashima. Allah mana rudende ni waziri nenge, niwe nyene inganji, niwe nyene nsinzi, mwami w'abami, mwami yamye ku ngoma. zose zikaba ari za ex indimu Baldwin Bilali, zikaba zacishijwe kuri YouTube channel yitwa Isaac TV. Ni kunyungu yacu kuko we ari kwije, yamye yikwije kandi azama yikwije, uko yari we n'ubu niko ari, niko zamari ko niko biri, nta kundi kuri bimeze uko, bipaza uko, bibona uko, vyemera uko, bifata uko, kuri nuko. Allah ni vyote Allah. Nuko rero mbashimire mwebwe mwamaze kugira subscribe canke sabone kuri YouTube channel, nongera nsaba utarabikora
kubikora muri ya ntumbero yo guterana intege muri kwa rukundo nyene, bikaboneka ko tudatamba twirorera gutyo, bikaduha n'inguvu zo kubandanya tugira ubushakashatsi no gusesangura no kurondera, eka mbere no kubazanira bishasha, mukabandanya muri ku mwanya mu bijanye na entertainment be na divertissement, cyane cyane mu muziki muri rusangi. Jerome Hakizimana rero nkuko vyama ndabikebanuye, ndababwira nti mubandanye mukurikira ibikorwa bitandukanye by'abaririmbyi bacu, niyo ntererano umengira ciriritse ariko ifise agaciro ntangere, bituma abaririmbyi bashika kure bakabandanya bashinga imizi mu muziki ndetse bakanamamara n'amakungu akaboneraho, kuko biboneka ko ivyo bakora bikomeye vyitaweho mu gihugu cabo, eka mbere no mu makungu bariko baramenyekana. Kimwe mu bintu biborohereza niyo bariko barakasaba kolabo ku baririmbyi bo hanze, kuko bobo kugira ngo bayikwemerere canke bayiguhakanire bisunga ingene ukurikiranwa ku mbuga zitandukanye zawe. Ni mu gihe bimaze kugaragara ko mu barundi batari bake umutima wo guswiva cyo gufollowinga canke gukurikirana ibikorwa bitandukanye, nubwo ufise bouquet illimité uzi yuko aba ari amamega canke ubushobozi bwo kuja kuri internet mu kiringo c'ukwezi kose, uyakoresha cyangwa utayakoresha ukwezi guheze barayatwara. None ubuzwa niki ufollowing umuntu kagira ukiyabona kuri chaîne yiwe? Ubuzwa niki ufollowing umuririmbyi ukunda iyo ari kwiye ikintu kimeze neza, ukagira commentaire, ugafyonda like canke mbere bibaye ngombwa ugasangiza n'abandi kugira ngo ico gikorwa gishike kure. Nuko rero mubandanye mugira ibihe byiza aho muherereye. Ni wamenyesha makuru wanyu Jerome Hakizimana Isanganiro. Bye bye, bless up sana, pamoja sana.